Hello my people, this is our boy Logic back again on this platform. So guys, nagiye gutemberera aha muri Visit Burundi uno mwaka. Uyu munsi turi ahantu bita Isororezo. Isororezo niho turi. Ngiye kubereka iyindi party mutari muzi. Guys, ngiye kuri centre rero y'Isororezo. Yeah. Wapi? Safi gusa. Pula. Pula. Pia. Aha rero nari maze gushika kuri centre ndiko ndabaza uyu umupapa ndabaza ati ngiye ku isoko nyene ku isoko ahiri nyene yanyeretse nkuko mbenga ntavyo yitayeho ariko vyarangiye nduze ku gasoko. Gusa abantu baho n'abantu beza, nagiye mu isoko barampa itomate kubera ko umuntu yariko aramfirima yari yansavye ndamusabira itomate. So ndaba ingene vyagenze ndi mu isoko. Aho rero nashitseyo ndiko ndababaza aho barangurira ingene biba bimeze, ndiko ndababwira ati izo tomate kumenga muba mwazivunditse, umva nigira nyene nk'umuntu w'umuguzi, nkigira nyene nk'umuntu azi ibintu vy'itomate, ariko mu nyuma narabasobanuriye ndababwira ingene ibintu vyose bimeze, hama ndabasaba itomate, afise umutima mwiza barazimpa. Raba ingene vyose vyagenze kandi vyarangiye bazimpaye, n'abantu beza cane, abantu baho narabakunze cane, baratanga, bafise umutima wo gutanga. Urabona yuko vyarangiye bampaye itomate, uyu mama yarampaye, n'abamama beza. Asigaye nawe ku bari baje kumpa itomate ndyohewe nishimye, numva nyene abantu ko bafise umutima mwiza. Hama kuri bike bafise baratanga pe, baratanga kuri bike bafise, ntibaraba ngo bafise bike ariko basavye baraguha kubera ko barazi gukena ingene bimeze. So nari mpejeje ca ndamuha itomate, uwo muntu yariko aramfirima, and then ca ndaduga haruguru ntangura kuraba abantu ingene bariko baramanukana imihwi, hama ndaba bariko baraduga bamanuka. Gusa guys, hari ikintu cantangaje, undabire uyu mwana, umwana ahetse uwundi mwana cane hatari, umwana ahetse uwundi mwana, ubuzima buba bugoye aha hantu. So nuko vyagenze, ca mpura n'umupeti ca ntangura kumubaza fresh ivyitwaye n'ibiki. Idumara ni inyo z'ingurube. None nk'ubu bikuye Harafu mu Nyakabiga. aho uvuye mu Nyakabiga? Mugo ufise aho bitora? None nk'iyo mdomo ca mugurisha ngahe? Ibisi byo tugurisha Nivyo ingurube? Nivyo muhira. Murafise ingurube? Mufise zingahe muzogura imwe yo kurya ariko? Zibiri gusa? None wogura yazana mukamutungira muyimuha? Sinzi bivanye kunya baba bashaka kuyigurisha. Sawa. Uba ngaho haruguru nyene?
ndaharenga hariya ruguru hariya none bayita gute? biravana n'aho uba ushaka gushika nibo bantu bitwa gute? hariya ku Muyira. Ku Muyira. Mpana wumva ku Muyira. Okay, sawa. Sawa. Mpejeje kuvugisha umuhungu aha nari ntashe, nari mpejeje kuhatembera, nari nsubiye aho naje mva. So mu gutaha nafashe moto kugira ngo hose ngende ndahabona ko amamoto arakora. Nafashe moto haramanuka cane mugabo haba haryoshe. So nubwo rugendo nagize nakoreye isororezo kuyitura nuko vyagenze. Hama mubandanye mbana nanje abipfuza ko nzoza kubatemberera babinyandikira muri commentaire, nzobatemberera nababwire yuko namaze kugera muri quartier iwabo canke namaze gushika mu ntara y'iwabo. So guys, murakoze cyane. Jewe ni Brief LG, mubandanye mukora subscribe hama mwongere mutubwire dukomeza dutemberera. Ciao ciao.